wa munezero nyene. We have the best exclusive news. Iyi ni Star TV 257 nta yindi. Turakora nk'abatananirwa nkuko twasohowe na Waka, turakora n'ibindi, turaca n'ahandi hatandukanye, turakora vyinshi, ariko ivyo dukora byose tubikora tubazanira mwebwe. Je ndi umukozi wanyu nkuko namara bivuga kuri Star TV, nago ari TV wanje nkorera mwebwe, ndi kumwe na Akesdo, numwe novuga mu bantu bariko baratrendinga in town. Na cyane yuko uno munsi niwo munsi twari tuvuze ati niwo munsi turindiye ko mariage yiwe, ariko amato nsumira sinzi ko vyahindutse, ariko uno munsi twahimbaje isabukuru nziza nkuko mubikora kuri we. Twari twaje kumushigikira rero nka Star TV kugira ndabaserukire benshi banonye ama message barantuma kuri Akesdo. No munsi rero turi kumwe kugira urusaku mwantumye gose kugira ndarushira habona. Papa unapendeza? Asante. Sasa waka. Umeze neza? Yego ni bon. Isabukuru nziza brother. Thank you so much. Ku bantu bariko baradukwikirana sinzi ko baramutsa gatoyi imbere yuko twinjira nyene mu kiganiro nyene nyaco Melina ngodo fundike fundo risosa Melina nibaza inamukanyira kwitwe. Okay, uno munsi twari twiteze tutagiye hirya no hino. Uno munsi twari twiteze yuko tuje mu bukwe bwa Akesdo, ariko twaje twisanze muri birthday yiwe yakorewe surprise. Mbega bimeze gute brother? Bon, ivyo ni ibintu vyavuzwe cyane, abantu benshi bavuga bati sini mariage irahomvye, aho ari n'ibiganiro Nelly yakoze bitanyoheye, avuga yaravuze nabi. Avuga bon, so kuvuga nabi, yavuze kimuri ku mutima gusa, yavuze ibintu navuga yuko abantu hari abantu bitagwa neza. Rero nyine baza yuko question gusa nuko ari imiryango ikeneye kubona ibintu byose kwishaka ku murongo ama ibintu bikabandanya, ariko ibintu biracari hajya nyene. Bisigura yuko mariage yungurujwe kuri no munsi wa 28, na cyane yuko abantu twahaye invitation yuko mariage izoba ari 28. Wabibamenyesheje canke bazokwisanga nabone muri surprise? Oya, benshi barabizi. Uko biri kose uvuze ko neravuga nabi, Neri novuga yuko ari ikiganiro cyaciye kuri sinavuze ko yavuze nabi. Oya, gusa navuze yuko bijya bintu yavuze hari abantu bamwe batavyakira neza. Na cyane ko hariho n'ikiganiro cyaciye kuri Waka kiraca no kuri Top TV, bivugwa yuko yiyemeranira avuga ati je wategerezwa kundongora uko biri kose. Cameraman avuze twegere ngaha, twegere ngaha, avuga ati ko biri kose jewe Akesdo ategerezwa kuntwara. Bro, urabona ko uzotwara mama n'umwana? Je nibaza ko ivyo ahubwo ko bihagarika kwanza gatutse ibibazo kuko ibintu biri muri famille. Yego, bisigura yuko famille niyo yatumye wunguruza urubanza urukuraro 28. Mbega tutwigege twitego urubanza ryari, na cyane yuko twari tuzi ko rutegezwa ku uno munsi. Buru rashobora kuba vuba nyene muri no minsi 2 3 bizoba. Uno munsi Akesi mu barinyi usanga dufise mu gihugu cy'u Burundi, uzanyo baririmbyi basigaye bambara neza muri kino gihe. Akesdo ntiwo musigana cyane ko bavuga yuko akanoti kava hanze kugira wambara uko. Papa, inoti ziko ziva he brother? Umviriza, natango production ya audio. Akesdo natango production ya audio nari mfise imyaka mikinya cyane. Sinabwa kwize ngira ngo meme 12 ans cyangwa 13 ans. Ni muri ivyo bihe ngira ngo bigose. Ari ive mu ma 2010. Nani mazi imyaka ndiko ndayiga 2010 ntango akantu gatonya nyene kitwa AC production karagena nafise tweza umengo muri 2010 umengo ibintu nk'ivyo nafise matweza birabandanya ndugura Sky Music ndava ibintu byinshi nagenda akora. Urumva rero nta kuntu sigura yuko ivyo byose wakoze niho akanoti kariko karava amafaranga je nako ndabika. Urumva rero sinumva ukuntu umuntu ufite abantu bibagira ivyo Akesi yagera akora ivyo Akesi yagera acamwo. Urumva bakacha bavuga ati amafaranga no ndabisubiyemo abakunzi ba Star TV pour le moment. Iki kintu ngirana nakivuge bakimenye nta bon je sino umuntu nta mudema guha amafaranga. Oya, nta mukobwa mama amafaranga, sino umuntu wo gukuna gushira ubuzima bwanje hanze kuko hari ibindi bintu uvuga abantu bagacaza bati ngo ariko arishima cyangwa ibintu nyene nk'ibyo. No babwira ko muri uno mwanya muri konti yawe turashaka kumenya ayo mahera watoje heze imyaka irenga 10 uri kurabika kuri konti yawe ariko amafaranga ngaho. Ubu muri uno mwanya aho tugeze ndiko ndagenda mu miliyoni 270. Amahera ya Akesdo miliyoni ibihumbi amajana cyangwa ibihumbi amajana 2. Miliyoni ibihumbi amajana ivyo biraba ivyo bintu. Miliyoni amajana 270 ziri mu gukwira. Rero tubwire neza cyangwa ni 200,000 cyangwa 200,000? 200,000 ngira ngo ayo n'amafaranga nubwo asaba umwana wanje ubafise 200 miliyoni etaje muse. Niyo mpamvu navuze ni jewe sino umuntu nkunda gushira cyane ubuzima bwanje. Kandi abisubiriyemo abakozi ba Star TV bavyumva. Kuri konte yiwe afise miliyoni amajana 2 arenga.
kandi nibatse ko atawundi muririmbyi mu gihugu cyacu Burundi afise ayo mafaranga bo sinzi atuye hani wacu adatuye hani wacu sanshobora kuvyemera sinzi vyabo kuko naje uri uraraba pahanse yiwanje navyo ushobe kuma uroko bavyo ubona akesi uzomubona muri bisi akesi uzomubona hehe akesi uzomubona muri town ariko aragenda abantu ukazibona jero waje yarambwira ati nariko natigiti ari umuntu na presence yajya akora ibintu vy'ama scream muri waka agiye kutusanga kuza turabishira ku mwarabu urumva akora n'ibintu vy'amabalafu ibintu nyene bitandukanye baramuzi kuri stade Prince Louis na cyane ko ari we aforonisa cyane kuri stade no ndamuzi ko je nabaye mu ramasere na cyane yuko kuri stade abantu badandaza amabazi ya barafu ziryoshe zirimwo amata muramuzi mwara abantu tuja kuraba match kuri stade nkwe tubizi okay rero turiko turiruka muri ivyo bintu harageze saa 5 z'ijoro ambwira ati ewana dufate déplacement tugende twideplace tuvete muri donc muri centre ville tuje mu bice vyino rero je ndaraba ati ni mwijoro dufate taxi merero biranga bibanguka ko dufata bus kubera ivyo twari turimo rero umuntu azije kuraba acaza ati kubiki afashe bus uraza kunkwenga kumbe je ni mu madili kuna tafuta hera rero biraza mariage so rero ivyo wongere je nibaza yuko ivyo abantu nibo bihagarara ko cyane n'ibintu byinshi none nashira ku mugaragaro mugabo abantu cyo mumenya pour le moment akisi ariko yababa 270 million muri konte yiwe urwa vyo sinkunze kubivuga bibaye ngombwa ko ndabivuga kubera ibibazo bari kurambaza canke ibintu abantu bariko baravuga cyo bisubiye inyuma gatoya ahantu wahoze uba mu Carama byaravuga ko inzu wayiguze ho bimeze gute warayigurisha inzu bari basavye imiliyoni amajana 450 zari inzu zibiri zifatanye ngarango babizi zisa namane donc ni amahasa zijya nzu n'amahasa urwa vyumva zisa kandi urupangu rwagutse cyane rero je narabona neza cyane yuko nzozigura kandi kanatsinda nyene ruya rupangu nari namuhaye kiringo gitonya amdindire umwaka urumva rero kubera ko hari ibintu byaciye bicamwo murazigengiye hanze mariage no muri no misi 2-3 tuzo ibintu byose bumenze neza dusubiye inyuma gatoyi uravuze yuko akanoti kuri konti atari gake ariko Starboy umbiza nakubwire si menshi je 100 miliyoni menshi nta muntu yigira shime chafisi je sindakora ku miliyoni man na yara uramaze kwa si yagusa miliyoni umbiza nta muntu yigira abona yuko yuzuye ni waronke miliyoni jana miliyoni amajana 2 uzogumubona yuko ari amafaranga make yep okay bimeze gute none ko bavuze ati amahera warugiye gukwa amahera yadotse na kanoti yari yaguhaye madame Cynthia hari ne yayimpaye probleme biri umuntu warize kupatia franga ukatia ku konte jwe neze 200 million bana umuntu agukunda cyane na ukamukunda muhamubaye umuntu umwe rero je sinumva ico bitwaye ivyo nubwo yari kuba ari we yayamaye muga yarayanje Dani no musi tuko turayaga na cyane ko wavuze yuko hari indirimbo gira isohoke coming soon mega tuyitegeje na cyane abakunzi ba Star TV 257 tutere dusimbira kuri channel yabwira sinoshoka ndabivuga ahubwo ni ibintu nyene kuyaga no mu director namwerekanye haga Ali niwe nibaza yuko tuzopanga ama program kuno bintu tubigiye gusohoka ego n'ibindi bikurikira kuvyo wakoze ndazi benshi barakwandikiye ama message bavuga ati akesi ivyo uri kuragira kurongora umwana na mama wiwe n'ikintu nyene kitagenda neza tubaho umuco ku bantu bakwandika message na cyane ari gusanga bigoye kugira ubishure direct ukavuga ati ndashobora kubishurira rimwe carimo ana commentaire no biya gusa barindira ubugeni bazobona vuba bazobona icavuyemo ya umbaza kwambara costume ushike akesi dona costume kawaida pamoja na Palin kawaida reka ndagushimire kandi ndakwifuriza isabukuru nziza nimba atari banguka imyaka ingahe brad bon babiharura navuze 2010 imyaka nari mfise babikurikirana naho tugeze no munsi barumva imyaka umuntu ariko araca umwana ariko hari kibazo ngira ndakubaza abantu batarakubaza biravugwa yuko mutama wawe ari pasteur ariko wewe pasteur mega urukura mukoro yipeti ni bishop na cyane atwara ahubwo abandi ba pasteur ariko we bakunda kuvuga kenshi ngo abana bo mu pasteur ni abura umwe yicomora kuzaragenda kugirane gusenga haje birabishuka ajya kurushengero kwa mutama ni imagine ntagenda abandi baragenda n'ibintu bisanzwe ho wiyumva gute abantu bakubwiye kuri umwana wa bishop uriya bon je birangyohera cyane kandi naho mpamvu Big Fizzo numwe mu baririmbyi novuga dufise bibihangange ntaco banda Big Fizzo numwe mu baririmbyi novuga dufise bibihangange mu gihugu cy'u Burundi aheruka turabona post kuri page yavuga ati sinarinzi mutama ko tuvukana kumbe rimwe y'abantu bafise amaraso angana abambe canke amaraso amwe hari igihe bisanga bikogotana na cyane ko hari conseil yo bayaraguhaye ukazanga nimba atari ibanga mpere ngaho nyene nizaye conseil Big Fizzo amaze kuguha
ntuzigendere. Bro Big Fizzo n'umuntu turayaga cyane arama amakonseil menshi cyane mugabo nta mama conseil ngo akese peut-être ngo ari ikintu dushobora kuba duhuriye kuko urumva twese tubimenye vuba mugabo je ne wazaye uko izo commentaires za Big Fizzo sino zigaruka ko cyane benshi igituma ndabigarutse ko kumaza Big Fizzo kuko jarije ngo myenda bivuga abantu babona bati akese yari kwesha kuri na cyane cyane nasomye na commentaire wa kuri post wagize benshi barapinga bavuga ati izo ni za kikizanyu ariko ndabibutse gatoyi umunsi vyabo ukavugana na Big Fizzo niho narindi mwaravuganye umwanya muremure na cyane cyane uranyegera abimbaza kumenya yuko usanzwe ufise umuvyeyi avukana n'umuvyeyi wa Big Fizzo ukivyumva aho nyene reaction yacikubako niya bo jewe sinigeze menya ati umuvyeyi wanje abavyeyi banje bashobora bavukana n'umuvyeyi wa Big Fizzo gusa jewe mukuru wa papa wanje hari ibintu yambwiye cyane nakumubaza rero nivyo namubajije Big Fizzo Big Fizzo cyasanga nawe nyene histoire zose arazizi rero biboneka yuko nawe nyene ko yavuze ati mu bavyeyi bacu ari ikintu gusa nawe nyene ntacasobanukiwe neza cyarico nituzi ko gusa baravukana cyangwa imeze gute gusa nuko ariko arabonye ko Big Fizzo mu rujya mwanya bon niho waruri yaraguye mu gahundwe yakoma induru acamana n'umwanya muri acaramagara na madame we baramuhamagara rero arabimusigura avuga ati reka tuzava tumarana dusana turi bamwe uruko yavyo rero mu ncamake nuko bimeze nivo tu just muri ibintu byinshi nivuga reka ndagushimire brother thank you so much asante sana bakunzi ba Star TV ko turayaga byinshi na cyane cyane twaje twibaza ngo tuje muri mariage muga urumva mariage ukuntu imeze vuba ngo tugiye kuyijamwe ntirahagarikwa ntituzire cyatumye kiba mwumvise byinshi ashoboye kuvuga ndabakunda cyane ni Mr Home Star Boy kuri Star TV 257 na cyane cyane muri gwa rukundo nyene wabona kino kiganiro kidufasha gukora partage nkura kubera mwebwe ture masaha yo mwijoro cyane gose saa 3 z'ijoro ndiko ndakora ni kugira ndabahereza ibintu bimeze neza ndabakunda cyane Imana ibampezagirire bye bye.